nashaka gusoma mirongo imwe mwino weekend twagize uburyo budasanzwe mu byumviro cyane ku mutima umuhanuzi Yesaya. Nashaka gusoma kandi imirongo mike muri Yesaya 44 mbere ko dusenga dore ku murongo wa 24. Yesaya 44 umurongo wa 24. Uko nikoraho agize umucunguzi wawe wakubumbye uhereye ukiri mu nda, ati ni jewe uhoraho ndema byose, naguye ijuru ndumwe, ngaranzura isi hari uwo twari kumwe. Umurongo wa 26 indagu z'abanyabinyoma ndazihindura ubusa, abapfumu nkabateza ibisazi, nsubiza inyuma abanyabwenge, ubwenge bwabo nkabuhindura ubupfu. Umurongo wa 26 nkomeza ijambo ry'umusavyi wanje, ngashitsa inama z'intumwa zanje. Imana yacu ishimwe. Twamaze kubyumva bivugwa muri kino gitondo ngo mvuga ibya Yerusalemu ntihazokongera guturika, n'ivy'ibisagara by'Ubuyuda ntibizokubakwa, kandi nzovyotsa hasenyutse haho. Umurongo wa 27 mbarira idamba ntikama, kandi nzokamya inzuzi zikujamwo. Mvuga ivyakuro nti umwungere wanje azoshitsa ibyo ngomba byose, nkavuga ibya Yerusalemu ntihazokubakwa, nkabarira urusengero nti itanguriro ryawe rizoshigwaho. Ayo n'amajambo y'ubwiza y'Imana, kandi buri mvugo yose iyo Imana yavuze, bene data n'abashiki banje, ntacyo bitwaye igihe bizofata, buri mvugo yose irasohoza. Kandi turashima cyane yuko dushobora kwizera nk'abana, hama tukanezererwa buri jambo ryose iryo Imana yacu yavuze. Kuri ibyo rero turashaka kumuhimbaza, dushire izina ryiwe hejuru. Namaze kubivuga dutangura, turabona canke twohitamwo kubona ibyo Imana yasohoje mu misi yacu, kandi ibyo rero biduha intege nyinshi, biraduhumuriza cyane, kandi bikatwuzamwo icizere ku buryo tudashobora kwibuza gutaza izina ryiwe. Turahaguruka rero dusengere hamwe. Data uri mu ijuru, turagushimira mu buryo bushasha kuno muhingamo n'ubu naho kubw'ijambo ryawe ry'igiciro ryera. Turagushimira kandi kubwa buri ndirimbo yose, turagushimira kubw'amajambo yawe, kuko uri umucunguzi wacu, uratuvugisha, wavuze guhera ku ntango, kandi wagumije ibyo wavuze, kandi uracari igikorwa uyu munsi kugira ngo usohoze ico akanwa kawe kera kavuga. Turagushimira bivuye ku mutima mwami, kubwo amajambo yawe y'ubwiza no kubwo amajambo yawe y'igiciro ayo wadusigiye. Ntidushobora kwibuza guhimbaza izina ryawe no gusenga. Turagusabye bikomeje mwami, kugira ngo duhezagire kuno muhingamo, uhezagire mwene data mukundwa, o mwami, utembeshe ijambo ryawe mu mutima wiwe no mu vyumviro vyiwe, kugira ngo dushobore kuvyakira kandi tuvyizere n'imitima yacu yose. Mwami turagushimira kandi turaguhimbaza mu izina rya Yesu. Haleluya, amen, amen. Turashima kuba ari hano kubwo ijambo ryiwe no kubwo igikorwa ciwe no kubwo amajambo yiwe yose, nkuko kandi ivyo nkuko byashimitswe ko
imyaka ibihumbi birarenga ariko Imana igaba ku ijambo ryayo kugira ngo irisohoze. Abahanuzi bararondera ngo bamenye igihe ico arico, mwe muri bo yerekana igihe bavuga ibi bintu byose, kandi turashobora kuba muri kino gihe cisohoza. Ni igihe gikomeye gusumba ibindi. Murabizi ko uyu munsi muri kino gihugu dufise umunsi ukomeye w'ingingo, kandi ntidushobora kwibuza nk'abanyagihugu b'ico gihugu kwiyumvira ku bintu biba tudafise uko tuvyibaza ko mu bijanye n'ivya politiki. Ni umubabaro ukomeye ushobora gufata ikiremwa muntu igihe tubona ibintu bya politiki uko bimeze, na cyane cyane igihe twiyumvira ku bintu byose byabaye aheze imyaka 50. Ibintu bimwe birafise uko bisa, birafise ibintu byinshi bisanira ko, ariko uko biri kose ikintu kimwe kidakikiranya ko nuko Imana izoreka gusa ibiri mu kugomba kwayo, kandi ibitegerezwa gusohoza bihuje n'umugambi wayo wo muri kino gihe. Kandi turashobora kuyibwira rero ibyifuzo byacu mu isengesho, ariko na kangutswe nisanze ndiko ndabwira ibintu umwami mu isengesho, hanyuma mpejeje ndavuga ati mwami, urazi je navuze gusa ibyifuzo vyanje, ubu rero ndakuretse nawe ukore urekure ibyo ushaka igihe ubishakiye. Turashobora kuvuga ibyifuzo byacu, ariko tukaba tuzi neza yuko ukugomba kw'Imana ko kuzosoza. Sindabizi nimba abantu bose bo muri kahise bari babona neza ibintu bariko barakora. Iyo abantu bari babizi, igihe twiyumvira ku bintu vyabaye mu gihugu cacu, turashobora kuraba tukunamika amaso hasi tukagira isoni n'uyu munsi. Hanyuma umuhanuzi w'Imana akaza akavuga ijambo kurindi ngo ikimatanijwe ca gatanu categerezwa gusohoza, kandi ukwicwa kw'abayuda vyategerezwa kuba. Ninde yohindura ivyo? Igihe twiyumvira yuko Hindenburg yahaye ukuboko Adolf uteye ubwoba itariki 30 z'ukwa mbere aheze imyaka 50 ubu, hanyuma nkuko kwari nko kumubwira amuhaye uburenganzira imbere yuko haba no gutora amatora, ntiyarazi na gato ibintu ariko arakora. Hanyuma aha ubutware umwicanyi uwo mu nyuma mu buryo bufatika mu mategeko yatowe itariki 5 z'ukwa gatatu 33. Ivyo byari biki? Ijambo ry'Imana ryasoreje imbere y'amaso yacu. Turashobora kuvyumvira ko uko tubishaka, ariko nk'abana b'Imana dufise ico dutegekwa kimwe, kandi ico cyumviro kirarenga imipaka y'igihugu mu burimbi bw'ijambo ry'Imana. Hanyuma mu 1932 namye mfata ko 1933 oya hari mu 1932 igihe umwami yahishurira Mwene Data Ewald yuko Franklin na Roosevelt ko azosubira gutogwa yari mu perezida wa Amerika, kandi ko Amerika izotangaza intambara kwiteye Ubudagi. Si ivyo gusa, ariko ko ahubwo Amerika izoja mu madeni menshi, hanyuma itume haba uburyo bw'uko intambara ya kabiri y'isi itangura. Twese tukaba twicaye aho dutangara, hanyuma ntitunamenye yuko Imana yahishuye ibintu nk'ivyo abihishurira uwo muhanuzi hariya hakurya y'ibahari. Umuntu yatowe mu 11 mu 32 yashirwa ku ntebe nk'umukuru w'igihugu ca Amerika, ashigwaho n'undi. Mbega vyagenze gute? Amabanki yose yari yugaye,
habaye ukonona ubukungu bw'igihugu, hanyuma ubutunzi bugwa hasi, bikoreshwa bidakoreshwa uko biri kose amahirwe yaratanzwe, hanyuma ibuye ritangura gutembagara, hanyuma inkuru yabaye mu isi iraba, hanyuma ibihe byerezo bije imbere. Ni mw'ico gihe nyene niho Imana yaciye iserura umuhanuzi umukundwa wacu Mwene Data Branham. Uwo nawe ntiyavuze gusa inkuru z'agakiza, ahubwo yabibayemwo mu gice kinini, kandi yashobora kuvuga akabwira ubwoko bw'Imana mw'iki gihe akabubwira ico Imana yari yarafashe nk'ingingo. Ubwami bwose bw'isi butegerezwa gushigwa kugamburukira Imana. Ashiraho abami, atereka abami, kandi murazi nahuye n'uwaheruka atwara yitwa Schmidt atwara Ubudagi haheze nk'indwi zitanu, hanyuma naramuganirije, yari ababaye cyane, aravuga ati biheze burundu, ntacyo ngishoboye kandi sinshobora kubandanya. Hanyuma ndiyumvira ku bwanje akanya gatonyi, ati mbega nanje mvuga ibyo nyene, ati birarangiye, ati sinkibandanya. Hanyuma umwanya wakurikiye ndibwira ati oya mwami, oya, igihe cyose ukibishaka nditeguye kubandanya. Abanyepolitike baratogwa bakakugwaho bakankwa, ariko igihe umuntu ahamagawe n'umwami nta by'amatora abaho. Ngo kimwe baravyemera canke bakavyanka, barumva canke ntibavyumve, ni kimwe canke n'ikindi. Umwami akabwira umuhanuzi Yeremiya ngo genda babwire ubutumwa, bo vyumva batovyumva, ariko bamenye yuko hariho umuhanuzi hagati muri bo. Ubu rero reka turabe ingene ivyo bigenda uko biri kose. Akandi gace kajanye n'inkuru y'igenekerezo kagomba guca imbere yacu. Ndatinya yuko byose bitokwiruka nk'uko byagenywe, ariko Imana izogaba kuri byose, cyane cyane ku bwoko bwayo, kandi izotumurikira, izotumenyesha byose ibintu dutegerezwa kumenya. Aho niho shigikiye ntakikiranya. Inyuma yo guhishuka kugomba kwayo no kwijambo ryayo, Imana ntizoturekera mu mwijima, ariko ku bintu byose biba n'ubu naho izotumurikira biciye ku ijambo ryayo kandi biciye kuri mpemu wayo. Twamaze kubyumva mu ijambo ryatanguje, haranditswe hano muri Isaha 44 umurongo wa 26 ngo nkomeza ijambo ry'umusabyi wanje, ngashitsa inama z'intumwa zanje. Ni Imana ishobora byose, yaravuze ikagaba ku ijambo ryayo, hanyuma igihe imyaka 100 irangiye, igihe Imana iba yagenye ikintu irabikora. Mu gice cya 45 haranditse ku murongo wa 2, Isaha 45 umurongo wa 2, ntinzoja imbere yawe, kandi ahari uduhogoro nzohasena, nzomenagura inzugi z'imiringa, nzovunagura ibihindizo by'ivyuma. Umurongo wa 3 ngo kandi nzogwa itunga rihishijwe mu mwiza n'ubutunzi bunyegejwe mu mpisho, kugira ngumenye yuko ari jewe Uhoraho nguhamagaye mu izina, jewe nyene Imana y'Abisirayeli. Twoshobora kubandanya gusoma hano, nivyo twategerezwa kumenyera ko Imana ari Imana ukwiri nyene, atari Imana ya kure ya kera. Murazi haheze ni inshuro 600 nimba abantu baraharuye neza, havugwa ngo Imana ya Isirayeli, byandikwa muri Bibiliya, Imana ya Isirayeli, Imana ya Isirayeli, bigasubira. Nta nshuro nimwe havugwa ngo Imana y'Abadagi, ngo Imana y'Abafaransa, ngo Imana y'Abarusiya, ngo cyangwa Imana y'Abanyamerika. Misi yose havugwa ngo Imana ya Isirayeli. Uko niko Imana ya Isirayeli ngo ivuze.
imana ni imana ukwiri ibohanye na Isirayeli biciye ku gutoranya kwa Aburahamu, Isaka na Yakobo. Yo ubwayo yafashe inshingano zibaraba, yabaye imana y'Abisirayeli. Bakundwa, yacitse imana yacu, imana uko iri muri Yesu Kristo umwami wacu. Imana yacu yari kure cyane, kure yacu, ariko muri Kristo yaratwegereye, yacitse imana yacu, kandi iravuga ngo muzombera ubwoko, nanje nzoba imana yanyu, muzombera abahungu n'abakobwa. Hari ubu isano nayo ubwayo. Imana yatanze isezerano hamwe na Aburahamu, iryemereza kuri Isaka, irisohoreza kuri Yakobo. Uko niko yavuze inkuru y'agakiza, kandi irarisohoza uko ibihe byagiye biragenda. Imana yitwararika abo ishobora kugiranira ubufatanye nayo ubwayo, kandi ubwo bufatanye nayo ubwayo ntibishobora kuba ku muntu, bishobora kuba gusa ku muntu amenye uguhishura kwayo muri Yesu Kristo umwana w'Imana. Murazi, nubwo abantu benshi barondera Imana ahantu hose, kandi bakavuga n'ibitwengetwenge ngo Imana ngiri hose, ngo Imana ngo yishura ngo ayishaka ngo kandi hose, bivugwa neza. Ikibazo nico kumenya nimba ari byo. Imana iba hose icyarimwe, nibyo, ariko dutegerezwa kumenya ikintu kimwe. Mu nkuru y'agakiza ntibijyanye no kuba nimba Imana yoba iri mu byaremwe, canke nimba twarayibonye nk'umwami wacu bwite muri Yesu Kristo. Kuko ni muri Kristo niho Imana ubwayo yigaragarije, kandi ni muri Kristo gusa niho habaye ukwiyuzuza kw'Imana yiyuzuza n'abantu. Hanyuma ni muri uko kwizera umwami wacu n'umukiza wacu niho dushobora gukirizwa. Nico gituma dushobora kuvuga tuti umwami wanje kandi Imana yanje, atari umwami gusa ariko uwanje, umwami wanje, Imana yanje, umucunguzi wanje, umukiza wanje, umukiza wanje, umwami wanje, umwami wanje, umukiza w'ingwara wanje. Imana yinjiye mu bantu mu gucika umuntu muri Yesu Kristo umwami wacu, kandi guhera ico gihe ntikiri kure, ahubwo iri hafi. Dutegerezwa, uko Imana ibona ibintu, dutegerezwa kubona indunduro y'ibyabaye ku musaraba igorogota nk'uko bitegerezwa kuba. Hanyuma tukamenya ko iyishobora byose uko biri kose izosohoka inesheje. Umuntu atizera ico Imana yavuze aba yigize umubeshi, uko niko byanditswe. Kandi harananditswe ngo Imana gusa niyo nyakuri, nubwo umuntu wese yoba umunyakinyoma. Dutegerezwa guhitamwo gufata ingingo y'ivyo tugereza kwizera. Nimba dushaka kwizera ibinyoma by'umwansi, canke nimba dushaka kwizera Imana atakwizibira na gato ku ijambo ryayo, nimba dushaka kwizera Imana atakizibira. Kandi umwami aho rero umwami akavuga ngo ntutinye, kuko naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanje. Mbega ni kangahe tuguma tureka dusaba Imana ngo itureke tube ishamvu yayo, mu gihe turi ishamvu yayo kuva kera? Ni gushika ryari tuzoguma dusaba Imana ngo tugire ubuntu, mu gihe yamaze kutugira ubuntu kuva kera? None ni gushika ryari tuzoguma dusunika igikorwa cyo gucungura carangiye?
canke twiteguriye kubyakira ubu ku bw'ubuntu kugira ngo Imana ishobore kwishura biciye mu ishengero ryacunguwe nk'uko yihishuriye mu mucunguzi. Hanyuma kiriya gihe kera umwami wacu yaravuze ngo ibikorwa nkora namwe muzobikora. Bakundwa, naramaze kubivuga hano kuwa gatatu, ugukira ingwara kuriya muntu yaramugaye abakure y'ibirometero 40 uva i Tokyo byarankomeje mu kwizera mu buryo bufatika. Umuntu kuba igisasu cy'Hiroshima n'ibyabaye byose yari yicaye hasi, ntiyashobora gukoresha amaguru yiwe. Ubu rero afise ishusho ibabaje, ariko ntegereza no kubabwira yuko ntibyari ibyumviro byanje, ntikwari ukwihata kwanje, sinari nkeneye kwisunika mu byari byo byose. Byari bimpagije gusa gukurikira mu kugamburuka uburongozi nuko Imana itwara ibintu hanyuma nkayireka ubwayo igakora. Ico ni ikintu cyo bwiza. Igihe uwo mugabo atari muri byo na gatonyi, ariko igihe umuntu aba atabirimwo, hanyuma ikiganza c'Imana kiba kiri kuri twebwe, tugashobora kubona ingene ikiganza c'Imana kiriko kirakora ku bw'umugisha n'agakiza k'abandi. Aho rero ntaba kiri twebwe tuba turiko turakora ikintu, ariko n'umwami niwe yakoze byose ku bw'ubuntu. Yesaya 45:2, ntinzoja imbere yawe kandi hari uduhogoro nzohasena, nzomenagura inzugi z'imiringa, nzovunagura ibihindizo by'ivyuma. 3, kandi nzoguha itunga rihishijwe mu mwiza. Nuko bimeze, ibintu byari byaranyegejwe, ibintu atamuntu n'umwe yarafise icabiziko, ibyari bipfunitse, ariko mu minsi ya nyuma byarahishuwe, biragaragazwa, biriburugwa, kugira ngo twebwe nk'abana b'Imana dushobore kujya manu yanyegejwe y'ijambo ry'Imana ryahishuwe, kugira ngo ducike mu buryo bw'impwemu abakomeye, hanyuma tuje imbere. Kumbure imbere yacu kumbure hazuye iminsi tutazotunezereza, ariko byose tubikora mu kwizera, hanyuma tukareka umwami wacu agahitamwo inzira ashobora kuturongoreramo. Nimba umunsi umwe dutegerezwa gushika aho dupfira uwatanze ubuzima bwiwe ku bwacu, kizoba ari ikintu c'icubahiro ku bantu bizera n'imitima yabo yose. Nimba ari uko bazoshingisha intahe kubwo umwami wabo. Kuri jewe ibintu bigumye nk'uko biri uyu munsi, yoba ari impano nziza ikomeye iyo Imana yabimpaye ku iherezo y'urugendo rwanje. Ariko nimba ntegerezwa no kuba umunsi w'izamurwa ntapfuye, ibyo navyo kandi ndavyemange neza, ariko Imana irabizi. Sintinya na gato mu mutima wanje, kuko ndabizi yuko umucunguzi wanje ari muzima, kandi ndazi yuko nta gukekeranya nk'uko yazutse mu bapfuye, abo bose yapfiriye bazozuka bave mu bapfuye, bazoba basa nawe kandi bazobona mu maso hiwe. Ugucungurwa ntikuva ku tuntu twawe duto duto canke ku twanje, ariko biva ku gikorwa c'Imana yacu ubwayo casohoje ku musaraba Golgota. Kandi ntidushaka gusuzugura tugira gato c'igikorwa c'Imana. Nshaka gusoma mu ncamake kuko amaso yanje abiguye ko 2 isa niyehoza, sinayirondeye. Uwa mbere turawusanga muri Samuel wa mbere 16 dore ku murongo wa 14.
hanyuma n'uburyo budasanzwe umurongo wa 22 mumbabarire ni mu ngoma za mbere 16 mu ngoma za mbere 14 sur toute la terre s'exerce ses jugements. Verset 15. umurongo wa 14 la parole qu'il a donnée pour 1000, qu'il a ordonné, pour 1000 descendances. Verset 16, de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham et du serment qu'il a fait à Isaac. Verset 17, qu'il a confirmé pour Jacob comme statut et pour Israël comme alliance éternelle. Verset 17. Nous devons comprendre une fois pour toutes. dutegerezwa gutahura ni mu ngoma za kabiri Que Dieu est fidèle et qu'il le restera. mu ngoma za mbere 16 Aujourd'hui, nous voyons uyu munsi turavye Israël qui est revenu chez lui ubwoko bw'Abisirayeli bwagarutse kuri yo d'années. inyuma y'imyaka myinshi. Dieu les a ramenés Imana yabagarukanye ku isi parce qu'il mu gihugu c'isezerano kuko avec yari yagiranye isezerano n'ubwo bwoko. toutes les circonstances jusqu'à Ibyabaye vyose gushika no ku iherezo ry'intambara ya kabiri y'isi yose byarakoze ku buryo bw'uko que tout imipaka ibintu byose se passé bimere nk'uko byategerezwa kumera la fin. ku bijanye n'iherezo. Imana Toutes les choses irazi ibintu byose pouvons les connaître. nubwo twebwe tutobimenya. Arabandanya umurongo wa 18 Lorsqu'il dit je ngo akavuga Cana, ati ni wowe nzoha igihugu c'i Kanani je vous ai assigné. ngo kibe ishamvu mukubitiwe amabango. Maintenant le verset Umurongo bure wa 22 ne touchez pas à mes oins et ne faites pas. ati nimukore kubona rohanuje amavuta ntimugire ico mugira abavugishwa nanje. Vous verrez, Murabona ko iri jambo ne touche pas à mes oins ntiri est écrit ngo ntimugakore ku barohanuje amavuta version au psaume bivugwa 5. mw'ubu buryo nyene muri Zaburi tugiye gusoma muri Zaburi 105 12. kubera ku murongo wa 12 5 verset 12. À cette époque-là, ils Zaburi 105 kubera ku murongo wa 12 n'étaient que des bari bakiri abantu b'imparugwa, mbere bari bake cyane kandi ari nyambukira muri co, bayerera bava mu ihanga baja mu rindi. verset 14. Mais Umurongo personne ne les opprimait. Il wa 14 ntiyakundira umuntu n'umwe ko bazingirikira, mbere yahanye abami ababahora ati ntimukore kubo narohanuje amavuta. Bakundwa, ce ne sont pas seulement les prophètes, mais si abahanuzi gusa ahubwo ni ubwoko bwose bw'Imana abari bari munsi Saint-Esprit y'ugusigwa kwa Mwemu Yera, kubera ko baronse kubw'ukwizera ijambo ryahumetswe donné par l'Esprit. kandi ryatanzwe na Mwemu. Et nous devons, Dutegerezwa kandi dushobora kwitega afin que l'Église yuko soit maintenant ishengero sous l'onction ubu de cet Esprit. rishigwa munsi y'ugusigwa kwa Mwemu Yera L'Église, ku bihe byerezo kandi nk'ishengero ryose. il ne suffit pas de savoir Ni bihagije kumenya a eu un prophète. ngo Imana ngo yagize umuhanuzi ngo yaravugiye muri we ngo kandi ngo gusigwa ngo kwari kuri uyo. Ibyo ntibihagije, Il faut bikwiye ko un accord dushika aho haba uguhuza kuzuye hagati y'Imana n'ubwoko bwayo. Kandi écrit. harananditswe ngo uko kurobanuzwa amavuta niko kubigisha mu bintu byose, kuzobigisha ibintu byose. Yohana wa mbere 2:27 ngo nimukeneye ko babigisha kuko ayo mavuta mwarobanujwe arabigisha. Ibyo ni bike. Même esprit, Uwo Mwemu nyene yera même onction kwagusigwa nyene reposait sur les prophètes, uko ari kuri ku bahanuzi, sur les apôtres. ku mwami wacu, ku ntumwa hamwe no kwishengero.
a reposé sur le prophète uko de Dieu en ces rubanuzwa amavuta kwari ku muhanuzi w'Imana mu minsi ya nyuma, kandi uko rubanuzwa amavuta nyene bitegerezwa kuba kandi bizoba ku ishengero ryose. parfois Rimwe na rimwe j'ai eu l'impression rimwe na rimwe nakunze kwibaza ko n'abandi benshi babyibaza ko mwene data Branham yari ngo umuvugabutumwa atekanye cyane, d'autres exécuter ngo nk'abandi tant de choses, il reste ngo ntiyagira ibintu byinshi, ngo yaguma inyuma y'ahavugirwa ubutumwa, ngo aho abandi bahungabana bakagaragaza inkomezi zabo. Ariko mu nyuma naratahuye yuko ntikwari ukugaragaza inkomezi biva mu muntu, de la manifestation, ariko kwari ukugaragaza ubushobozi bw'Imana prédication no de ce pour mu butumwa envoyer ico Imana yabirungikiye. besoin que d'une seule bouche. Byari bikeneye gusa ko haboneka umunwa umwe kugira ngo ubwayo ivugishe ubwoko bwayo. Tellement vivre. Nta nkeka tugiye kuba muri ibyo bintu nyene. Vous ne ferez pas Ntimuzosubira kubona umuntu ahavugirwa ubutumwa être béni et utilisé. ahezagirwa akoreshwa mu buryo busanzwe. Oya, Le peuple ubwoko bw'Imana bwose sera convoqué. buzotumigwa, buzohamagazwa, kandi isezerano Imana yagiranye natwe mu gihe c'ikimazi ni isezerano rihoraho, Et tous, kandi bose babifisemwo umugabane. en effet, Rero sans la sortie du peuple d'Israël, ubwoko bw'Abisirayeli budasohotse l'alliance n'aurait été nta sezerano na rimwe ryari kuba rishoboka, kuko none été le peuple avec lequel l'alliance aurait pu ubwoko bwa buri hehe ubwari gushigwa mu iryo sezerano. Ni inyuma gusa y'uko ubwo bwoko bwasohotse niho isezerano être conclu. ryashoboye gushigwaho. Bakundwa, Dieu appelle Imana ihamagarira gusohoka, à sortir isohora pour ne pas conduire kugira ngo à un nouvel esclavage. ntisubire gutwara gutwaza mu bundi bunyago bucakara bwo mu buryo bw'impwemu, ariko ngo twinjire mu mwidegembyo wuzuye w'abana b'Imana. Naissent de Dieu. Ababyawe n'Imana bose baba bahamagariwe gusohoka. Nous le savons. Turabizi, Après chaque réveil, inyuma ya buri kanguro ryose hari utugwi iminsi yose twaca turemwa, iminsi yose tugashigwa hejuru y'utundi tugwi, hanyuma utwo tugwi tukaca dukikiza abantu, utwo tugwi hanyuma tugacika aho babera amakaje, aho babera abantu, bikabandanya bibuko nk'uko umuhanuzi avuga. Hanyuma umuntu wese akaba afatiwe abohewe mwako gakaje, hanyuma akaba ari ngaho yinyegeje mu ivyo bitoboro, banyegeje mu ivyo bitoboro. Izi ni biki? Ivyo vyose biri muri kahise. Nta muntu umwe afise uburenganzira inyuma yo guhamagarira gusohoka kw'ishengero ry'Imana nzima ngo asubire kugira akazinga agakaje ngo akoresherezemwo abantu. placé sous la Ahubwo nk'igihe ushenye n'ico twashizwe munsi y'uburongozi bwamwe mu yera, kandi uko gusigwa nyene kwari ku bahanuzi kuzoba kuri abo bose bemeye ubutumwa bw'ubuhanuzi, et ils n'ont plus besoin d'un kandi ntibakeneye umwene data cyangwa umwene data Frank ngo aze ngo ababwire ngo ikintu ngo yashaka kubatahuza. Oya, ce n'est plus nécessaire. ivyo ntibigikenewe. Ukubonesherezwa n'Imana biva mu ijuru Proclamation iyo hatangazwa ijambo ry'Imana, et la parole kandi ijambo ry'Imana adressée à tous. twararibwiwe twese biciye mu kanwa uburyo butumbereye kahamagawe. Aho rero kuri ivyo ntidukekeranya ko na gatonya Imana À son peuple, yavugishije ubwoko bwayo biciye son ku munwa w'umuhanuzi wayo. pensons Iyo twiyumviriye prédication, ku butumwa, le signe ikimenyetso à bien d'autres. hamwe n'ubundi turazi ibyo ari byo. Ubwa mbere amaraso, L'esprit, hanyuma mpwemu, la vie hanyuma ubuzima à l'église, bukagaruka ku ishengero ryacunguwe n'amaraso.
le sang divin, amaraso y'Imana l'Église de Dieu appelée à la vie, n'ishengero ry'Imana ryahamagariwe kubaho, hama mwemu w'Imana akamanuka kugira ngo atange ubuzima kuri iryo shengero, à cette Église. kuri iryo shengero. Bien-aimés, Bakundwa, nous l'avons souligné. twarabishimitse ko amaraso, ijambo hamwe na mwemu, Puissent ces trois choses ibyo bintu bitatu être placées bishobore gushigwa hagati na hagati en mu mutima w'ubutumwa, et Dieu ne kandi laissera Imana de rien. ntizoreka ngo hagire ikintu na kimwe kibura. D'entre nous, Mbega ni bangahe muri twebwe bashobora kwizera Dieu achèvera son yuko Imana izoheraheza igikorwa cayo? Combien peuvent croire Ni bangahe bashobora kwizera yuko azogeraheza nawe ubwawe? Amen, Amen. amen. Nta kundi kuntu vyogenda Si nous ne sommes pas restés assis sur nos oreilles, nimba tutagumye twicaye ku matwi yacu iyi myaka yose irenganye, ariko Imana ikaba yaratugiriye ubuntu bwo kumva ijambo ryayo, alors une fois aho rero ukwizera kuzima gutegerezwa kuvuka, kuko ijambo ni rizima, Imana ni nzima, kandi ishengero ni ishengero rizima. Jésus-Christ, Yesu Kristo la tête, umutwe est une tête vivante. ni umutwe muzima, Et il ne peut kandi avoir de membres morts. niho ushobora kugira ingingo zapfuye ziri ku mutwe muzima. Oya, Au grand jamais. nta na rimwe ntibibaho. La chose la plus grande, Bakundwa, ikintu gikomeye c'ubwiza kandi kiracategerejwe koza. cette expression, Nkoresheje iryo jambo ndabigambiriye ngo nubwo biri uko biri kose, haleluya, icubahiro n'ubwiza bibe iby'Imana yacu. Nashaka conclut, uko rero kurangiza, Dieu ne conclura pas encore, ariko Imana yo ntirarangiza. pas aujourd'hui. Nta na gato si uyu munsi, ariko ni igihe ibihe bizoba birangiye. Et nous sommes reconnaissants Kandi turashima cyane yuko twumvise inzamba y'Imana mu minsi ya nyuma. à Dieu Turashimira entendu l'évangile Imana yuko twumvise ubutumwa bufite agaciro gahoraho, et plus encore. n'ibirenze ibyo yuko dushobora kubitwara gushika kumera z'isi. Ubutumwa buhoraho busemerera kuri bose ngo reka abantu banje bagende kugira bankorere. Nous ne sommes pas là pour Ntituri ngaha kugira ngo dusure twinjire prison, mu kandi gasho, servir ariko ni kugira ngo dukorere twidegembya umwami tant que troupe, nk'umukuku ramener wagarukanywe, wacunguwe, wagiriwe ubuntu biciye kuraho ku mwami Imana yacu. Ni bangahe biciye kwizera bafashe passer pour ibyabaye ku bwacu igorogota, une œuvre de Dieu. igikorwa c'Imana, igikorwa cyo gucungura. Seigneur, Umwami wacu yarasemereye aravuga ngo byose birarangiye. la mort Urupfu, et le diable, l'enfer, umugwanizi, ukuzimu, byose byaraneshejwe, byose byaraneshejwe. Yesu Kristo yagizwe icaha ku bwacu kugira ngo muri we ducike ukugororoka kw'Imana. Ariko no ba 2:5:71 yabaye umwana w'umuntu kugira ngo tube abana b'Imana. il a pris la condition mortelle Yafashe imero dans cette y'abapfa enveloppe terrestre. nka muno mubiri wo ku isi kugira ngo dushobore kuva muno mubiri w'isi, hanyuma twambare kudapfa. Gucungurwa ni ikintu cy'ubushobozi kandi ni ikintu gikomeye, nta muntu n'umwe akeneye kumufasha. Suffit d'entendre Bihagije gusa kumva iyo nzamba, iryo jwi ry'inzamba, hanyuma ukavuga uti Mana yanje, ese ingene nshima bien, entendre yuko nshobora kumva ibyo n'amatwi yanje abiri. entendu le son de la trompette. Numvise ijwi ry'inzamba, ndagushimira. Réponse Inyishu yawe niyo nyishu yanje. Uyu munsi ndabyemeye kari ibyanje mu kwizera. et vous verrez Muzobona que si nous yuko faisons ainsi, tubikoze uko tukabigira ibintu byacu bwite, Imana izoshobora kwigaragaza nayo ubwayo mu buzima bwacu.
Si nous l'entendons seulement dans un nimba tubyumvise gusa mu butumwa hanyuma tukaba tubyibagira, ibyo birashobora guca ku ruhande rwacu. Ariko tubyumvise hanyuma tukaza turi imbere y'Imana mu masengesho, aho rero izobyara mu mutima wawe n'umutima wanje ijambo twumvise kandi icyo twaronse tukaryakira mu kwizera. Izohagurutsa ubuzima bushasha mu bugingo bwawe no mu buzima bwanje. Ndiyumvira yuko ku iherezo ry'ino yinga twategereza gushimira Imana yacu, umwami wacu, biva mu bwina bw'uko turi gusumba uko byigeze biba, kubwo ibyo byose yadukoreye. Amen.